Nitwa Bukuru Jacqueline, mvuka muri komine Buhiga, province Karusi, nkaba navukiye ku mutumba Ramvya, nkaba navutse mu 1983. Nkaba nagomba ndababwire inkuru zibiri, agakuru kajanye n'inyama y'ikindi hamwe n'inkuru igira kabiri yabahoze kuri kahise ku Burundi, bahoze batwara igihugu cacu c'u Burundi bigatako bakacigura. Inkuru imwe imwe kwayo. Mu 1993 ndibuka nari muto, ubwo twajanye n'umuvyeyi wanje tugiye gusoroma ivyo twita ibijumbu. Umuvyeyi wanje arambarira ati, mwana wanje, iri buri nurisoroma ukarimara ndaza kukugurira ibiyoba. Nanje numvise ibiyoba kuko nakunda isambusha, ca ndamwishura ati nimba ari ikindi. Umuvyeyi wanje acambarira ati, mwana wanje Bukuru, ikindi urakizi? Nanje ndamwishura toyaye ntaco nzi. Acangira ku muriri, ambara ati, mwana wanje, ikindi yari inyama aho hambere bakunda gufungura abantu b'abami b'abategetsi. Ntiyapfa gufungura uwo ari we wese kuko si bose bayironka, kuko mu gutegurwa kwayo byasaba ube wifitiye inka ziwawe, ukabaga mwimwe iginuze, ugaca ufata n'amavuta y'inka, ugafata imisoso ukazura yibaga, usiga kwa amavuta y'inka, ugaca uzigerekeranya. Umaze gukwiza kuzuza iyo nkono, zirya nkono z'ikirundi twita zirya bakora mu ibumba, ugaca ufundikira neza, ugatereka aho bita ku rusenge. Waragumiza ngaho mugacana, kuko ku rusenge munsi niho bacana bateka barondera ibifungurwa. Ukazigumiza ngaho, umaze kugumiza ngaho amezi akarengana. Iyo wabanga utifise neza, urashobora kuzifungura inyuma y'amezi 6. Umugabo nk'ibwami hoho bazifungura haheze umwaka. Nuko inkuru y'inyama y'ikindi mba ndayumvise uko kubw'umuvyeyi wanje, nubwo atakihari ndakibuka. Inkuru ya kabiri nayo tugiye kubabwira ni yabahoze batwara iki gihugu cacu c'u Burundi bigatako bakanagifira baharanira agateka k'abarundi n'abarundi kazi. Uwo nawe nta wundi n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, igihe yapfafira Burundi ariko aragwanira demokrasi, agateka ku barundi n'abarundi kazi. Uwundi agira kabiri ni Melchior Ndadaye, ubwo nawe nyene yariko haranira agateka kazi na murundi wese, nawe nyene akemera agafira abarundi n'abarundi, agafira n'igihugu ciwe camwibarutse. Uwa gatatu ni Cipriano Ntaryamira, ubwo nawe nyene yapfuye afira igihugu cacu, arafira abarundi n'abarundi kazi. Twebwe rero turanezerezwa niyo nkuru ya kahise kwabo bakuru b'igihugu batatu, kuko atabandi nabashije kubona muri kahise bafiriye abarundi n'abarundi kazi, bemeye gufira igihugu cacu c'u Burundi. Novuga ko ari inkuru ishimishije cyane muri kahise, twokwirata n'uno munsi, nkuko n'igihugu cacu naco nyene cyama kibibuka iyo hageze ico gihe, kuko nta numwe abiyobewe amateka yabo. Kuri aba bakuru b'ibihugu batatu, tugarutse ku muganwa Rudoviko Rwagasore, yavukiye Igitega itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 1932. Ubwo yaciye igihe y'abincungu y'u Burundi yagiye gupfa mu 1961, niho umukuru w'igihugu cacu umuganwa Rudoviko Rwagasore yabashije kubera incungu y'abarundi n'abarundi kazi. Nico gihe yavukiye, ni nico gihe yamaze, hama
asezerera Uburundi neza abushikanye ku ntsinzi ya demokarasi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore, umugore wiwe yitwa Maria Rosa Ntamikevyo. Se wiwe yari umwami wa kane, nyina yari Teresa Kayonga. Yasize abana batatu, Maria Princesse na Teresa Rwagasore. Abo nibo bana umuganwa Rudoviko Rwagasore yapfuye asiga. Abavukanyi biwe Ntare wa gatanu, uwa kabiri yari Roza Paula Iribagiza. Tugiye ku mukuru w'igihugu nawe nyene yapfiriye Uburundi, nawe tugarutseko, wa kabiri ariwe Melchior Ndadaye. Nawe yavukiye i Muramvya itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu 1953. Akaba yapfuye itariki 21 z'ukwezi kw'icumi mu 1903. Umugore wiwe yitwa Lolas Nininahazwe. Abana nawe nyene yasize na abana batatu, uwa mbere ni Geva, uwa kabiri Tika, uwa gatatu Liberi. Muri make inkuru nari nabateguriye ijanye no muri kahise ko ku ncungu y'u Burundi ihagarariye ngaha. Nkaba ndangije nsaba abarundi n'abarundi kazi, abari mu bihugu byo hanze mbere n'abari muri kino gihugu cyacu, ko twobandanya dufatana mu nda mu kurwanira incungu ya demokarasi nk'uko abakurambere bacu, abami bacu batwaye iki gihugu cyacu cy'u Burundi bemeye bakagwanira demokarasi, bakemera bagafira iki gihugu, bagafira abarundi n'abarundi kazi. Natwe niko dukwiye gukundana tugafatana mu nda, umwe akababara by'uwundi nk'uko nabo bagenda kugwana bafatanye mu nda, bakagenda bajabuka inzuzi zitagira ibiraro. Niko natwe tukwiye gukorera igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo n'ugwaruka turiko turibaruka baze bashikire mu rukundo twebwe abakurambere babo twabigishije. Ico nico nsaba abari hafi n'abari kure, ko twofatana mu nda tukagishira mu ngiro kugira ngo twubake igihugu cyacu natwe gitera imbere, mbere no mu kugiteza imbere mu migambi runaka yoteza imbere abarundi n'abarundi kazi, kuko ntibuze, kuko aho abantu bagiye hamwe bavuze bati abagize inama bagira imana. Ni nayo mpamvu natwe twari dukwiye kuja hamwe tukaraba igikenewe, twigiye kuri kahise y'ivyabaye ku Burundi bwacu, na cyane cyane twisunze izo ncungu z'u Burundi, tukabikurikiza tukagira kuvyo badusigiye kugira natwe duteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Reka tubashimire mwebwe mwese mwaduteze yompi mu gukurikirana iyi kahise ku Burundi. Tubakengurukire no kubasaba kuguma twibuka kw'intsinzi, twiginiye intsinzi ya demokarasi yo mu kahise kacu ku Burundi abakurambere bacu badusigiye. Nizo nkuru nagira ndababwire
abarundi n'abarundi kazi, bari hanze y'igihugu n'abari mu Burundi, kugira ngo twese twumve ko ari inkuru ishimishije yo kwirata. Dukwiye kwirata ku Burundi bwacu, kuko ngarutse nko ku muganwa Rudoviko Rwagasore nyene bose uko ari batatu badukuye habe, kubera ico gihe nta muntu yatera ibintu ngo afungure nk'uko abishatse, kuko mama yarakunda kuntera inkuru cyane yuko nk'amata y'inka ntibayanywa, nk'amagi ntibayafungura, kubera ko bakava amahanga bace bavuga ati babibazanire, ugasanga nabibaye ingorane. Mugabo kubwo kwikukira kubwabo bahoze barongoye ico gihugu cyacu bakemera bakagifira kugira ngo dushike kukuri dushitse ko kuri iki gihe, byatumye abarundi n'abarundi kazi turoranirwa muri iki gihe. Nkaba ndangirije ngaho nagahwanya.